muri make nkuko mwagumye musaba ngo nze ngira ico ndabishikirije ko ico nabishikiriza ko ivyo bintu ari karamvuga ko ntavyonzi ico nzi umwana no akoresha umwanya kandi 100% no akoresha umwanya ana wajaye umwana atari kwawe atari gwiwe ibiki waraciyemo umugabo urumva kandi ivyo ni ibintu bibomora urugo. Rero famille zose habi iwacu barambaza ati bikintu yomubwira ati none nimba ivyo mukurikirana nabi wabona umuhungu watiyegera atawurashikiriza avuga ngo ndabiravye nivyo uyu mwana ngo ntasa nabi wacu mwabwira ati ukuvuga yuko ari uwiwabo jewe ivyo ntavyonzi nyene ni ya majina aza gusambura ingo z'abantu bera twariganye guhera mu 11 gushika mu wanyuma ariko ivyo vy'inshuti nta bucuti bwa grave bwari buhari uko mwibiri banga yari yambu bite urakomeye umeze neza nyene nawe wari ku ntebe y'ishuri abantu baba ari bagenzi pamfe babwira n'amasokre n'abandi nyene ari bite washobora kunyimurira ibintu nyene bisanzwe niko ndamuzi bizoba ngombwa dupimishe amaraso kugira ndabimwemeze neza ko nta kindi kintu nakwemba nomo kuko mwiyi minsi ndamusigurira ari kubwizigirwa sindabufise cyane. Bite bakunzi bakoresha umwanya jewe nagenda baramutse mu byubahiro byanyu ama irijwe mwumva igimwe mu bakameramani basanzwe bafasha koresha umwanya ko koresha umwanya kugeza ubu siziko murabyumva koresha umwanya ntararonka mu kameramani we bwite mu kameramani we ashobora guhemba nkuko bishoboka urumva ashaka ku telefone ati ngufashe umuhungu nta kintu uri kurakora ingufashe umunanje nkagenda no musi rero nkuko mubibona no musi w'Imana ni Dimanche bonye tayiganiro barakora cyamvuga ati reka nsimbire kwa madamu akoresha umwanya ndamubaze kuvyerekanye n'ivyo amazi imisi numva sinzi rero ico agira bivuge ko reka tumuha akanya wenye nabisigure sinzi. Murakoze cyane kandi cyambere mbanje kuramutsa abakunzi bakoresha umwanya media ndaramukije cyane aho muri hose mu micungarara yose bari hanze nini wacu i Burundi ndaramukije cyane ndazi ko mudukurikirana mwese kandi munadukura natwe turabakunda murakoze cyane. Hama kubijaye n'ivyo uvuze ngo biriko birarengana birahari kandi n'icuka kitameze neza nko mu rugo iwanje kandi ndazi yuko no kubafana bankunda bakunda nakoresha umwanya ibi bintu bitariko birabanezera. Hama rero mbona nyene sinzi icyo no bivuga ko gusa ama comment yanyu ndayabona so nyene ntibimeze neza. Hama uryamukobwa agumaza yagiriza bijya ndovuga ku ruhande rumwe ngo ndamuzi urundi ruhande novuga ko atawenzi kuko bijya avuga je nta na kimwe ndabiziko ego irevre ndamuzi twariganye ariko nta bintu birebire ndamuzi ko byuko hoba hariho ikintu nk'ico yoza kuvuga twoba twarahuriye ko ngo yuko noba umwana ataru akoresha umwanya kuko nawe niyo mwumva hari ibintu by'amabanga iyo wumva ngo umuntu murabagenze gute hari umuntu murigera mubona ugiye kubonana n'umuhungu cyangwa umukobwa umubwira ngo mperekeze kwa naka nico bituma rero nibaze yuko muri make nkuko mwagumye musaba ngo nze ngira ico ndabishikirije ko ico nabishikiriza ko ivyo bintu ari karamvuga ko ntavyonzi ico nzi umwana no akoresha umwanya kandi 100% no akoresha umwanya kuko ujya mukobwa rero ndababwire ndabaha inkuru yitwaje ni kubera abona ujya mwana ari inzobe koresha umwana we yirabura ariko cyena Jesse nirabura gose yuko no byara umwana we inzobe bigatangaza hanyuma abadukurikiraye mwarabonye papa we mutoyi naramubazaniye mwabonye yirabura none umwana ntatora amaraso yabi wabo n'impaka acatora se direct je ndi inzobe abi wabo bari inzobe numva rero simbona igituma yotangara hamwe arinda kuza avuga ngo umwana so akoresha umwanya urumva ico nico kintu ca mbere mbona noshikiriza umwana ndabisubiyemwo ni akoresha umwanya 100% wenda yatangajwe n'ubwiza yo bamubonako ariko nizere yuko atabintu
birebire wovuga ngo byemeza yuko ngo umwana atari uwiwe. Nawe nyambabone uwo mwana atari uwiwe, ico no musaba hari hose ndaza iki kiganiro azokiraba, azonzanira uwo muhungu data yemeza ko ari uwiwe atari wakoresha umwanya. Numvise ngo witwa Bera, Bera aho uri hose uzogaruka uzanye uwo muhungu, ndazi yuko nkurikirana uzokiraba. Singombye guterana amajambo nawe menshi, ariko uzonzanira uwo muhungu, ubugaruka uzoza uzanye uwo muhungu, turaba uwo muhungu uri kuravuga yuko ari se uyo, umubereke bose birehe guma mu nsakunsa kunyagiriza ibintu bitabaho. Bakunzi bakoresha umwanya media, je mbona ari ico noshikiriza, urumva nico kintu mbona no bashikiriza. Cyo kimwe na wewe cameraman waje kubimbaza, ni ico nico mbona no kubwira nabadukurikirana bose. Ndasubiyemwe umwana no akoresha umwanya wo uryamukobwa, namba ari we Bera, sinzi yo yabikuye, koresha umwanya. Naramusavye ngo abingirire aranka, ampa ikiganiro ahubwo wakoze no kuza kumpa ijambo. Ubu naramubwiye ngo ampa ikiganiro ndamubaze ampuze na Bera, aravyanka kubera kiri mu mashavu, aracari mu mashavu menshi cyane. Nyene novuga ati ko atamwanya nyene yari karatanga, gusa ntaco cyo murano bashikiriza nico. Murakoze cyane, sinzi ko hari ikindi kibazo ufise. Cyembariza yino nyene ngira ngo baranyumva. None wewe bimaze kugenda uko abantu biwanyu umuryango nta muntu umwe arabiraba bijya biganiro akabona ivyo bakuvugako, wabashikirije iki kuvyerekanye n'ivyo bintu? Ntibaragutuka mubwira yuko ivyo bintu boba bavyemeye nk'igice nk'abingahe kwijana canke bivuga ku iki canke nazo bakurikirana? Oya, barabikurikirana cyane. Hanyuma dini kote iwacu barabimbaza, nubwo ata wiwacu araza ku rubuga barabimbaza, ariko nkabwira ati ivyo bintu bimvugwa ko nibihuha. Amadini notre kote mwarabonye uko mushiki w'umugabo yaje nayo nyene akabibeshuza uko abi wabo bonyene n'umwana barabona yuko umwana ari uwiwabo, kuko nubwo uwo koresha umwanya yirabura iyindi famiye bari inzobe, rero baremeza yuko umwana ari uwiwabo. Nico yituma ngo mvuga uko ari biba. None mushiki ko mwamubonye mwarigeze mubona hakana ngo uyo mwana ngo turavye ngene asanga ibiki ngo suwi wacu. Rero ivyo bintu nico yituma mbona ari ibinyoma, gusa nyene urumva yanteje urubwa mu bantu kwera, ahubwo azonyotsa kuko abantu bose aho nciye wajanye umwana atari kwawe atari gwiwe ibiki waraciyemwe umugabo, urumva, kandi ivyo ni ibintu bibomora urugo. Rero famiye zose haba iwacu barambaza ati biki n'ibyo mubwira ati none nimba ivyo mukurikirana nabi wabo n'umuhungu batiyegera atawurashikiriza avuga ngo ndabiravye nivyo uyu mwana ngo ntasa nabi wacu, mwabwira ati ukuvuga yuko ari uwiwabo, jewe ivyo ntavyonzi. Nyene ni ya majina aza gusambura ingo z'abantu, gusa nico mbona no bivuga ko nta bindi. Rakoze cyane, nico mbona no babwira nkawe nyene ubimbagije n'abakunzi bacu. Ariko nawe urabaza n'ukuri. Ndaze zindi waje sindi mu journaliste uramba bari. Urabaza ahubwo wari ukwiye kubawe. Ndagerageza nenda kubaza indi kibazo. Sa ubundi babagikeza kino gihe kuva bivuye bijya bintu nta kirahinduka mu rugo mubanye gute, nta matiko asigaye yabaye umwanya n'umwanya cyane. Kuva kirya cuka kije harabaye changement itari nini cyane, kuko amakuru nkajya n'amakuru y'incamutima ntushobora kuguma muri normal uko warumeraniye n'umuntu mu gihe uza wumva yuko yakuzaniye ikintu nk'ico. Nawe ubwawe nk'ubu wakundana n'umudemu kumva afise inda rufise imigambi yo kumutwara yatwe yundi muhungu, ntimwogumana kwa kundi, urumva atakaruro kuri wewe nyene, ntimwogumana kwa kundi. Bivuga ngo harabaye changement, ariko ubu ariko araraba ayo ma-comment y'abakunzi bacu n'impanuro bamuha biriko biraza buhoro buhoro, karagerageza kuvyiyibagiza buhoro buhoro. Ndibaza bizogenda neza, Imana niyo nshira imbere, ndi kumavi senga ntakamba Imana ngo biba ku rugo rwanje, kuko ayo n'amadayimoni mu minsi heze bakoresha imiti. Ubu naho hadutse insako ngo z'umwana sigwiwe, urumva. Ariko ubwo urugo rwanje rurageramiwe. Abakunzi bakoresha umwanya media muzana mwebwe mumfasha amasengesho kuko ndageramiwe. Rero changement nakubwiye nta birebire nyene, gusa ubu biriko biragabanuka. Nico mbona no bivuga ko ndize yuko bizogenda neza. Sinzi ko hari ikindi kibazo visumbatsa je ndi nga. None ikindi nacyo
abana bane kimengo baratera ikibazo cyane ubundi nawe ngo yitwa sutwa je mbona mengo abana bon biva kuki ico kintu cyo biva ko kwanza ibara nibizi uko niyibampa cyo nzi nuko atanda ntwara atari yakoresha umwanya ngeze muri babiri zose ndi sample sa yuko ari iziwe hanyuma ubwo bwiza nambakoresha umwanya ivyo bavuga nambakoresha umwanya data ndaborohereze atabwa afise ariko abi wabo barabufise kandi naje sindi mubicaniye ko no byara umwana urumva rero imana ibatanga niyo izi impamvu hama abana banje amatera ikibazo kuva kera wogi kuva kera akivuka bavuga uwo mwana ni mwiza ni mwiza iki nibiki abavyeyi biwe ibiki se wiwe arirabura simbona ingene yavutse ameze uko ariko jewe ndabitahura kuko je nakiri cy'Imana impaye urumva kandi abantu barabuze hero ry'imiti ubwo yari kuba ari mubi bavuga yavyeyi cana cirabura ibiki nibiki ntabuza hava arabakoresha umwanya ingene asurumva mugubu ko ari novuga ko ari mwiza ndavyishimira kuko n'ivy'Imana yampaye ubu bariko baravuga ngo ni mwiza ngo arengeye koresha umwanya rero nubu ndasubiramwo umukobwa aho uri bera ndakeneye uwo mukobwa unyagirize namburi si yuko nabikubwiye bivuga ngo nuwo muhungu naramukweretse uzoza umuzane nawe nyene ubwiyiwe abivuge nambu uwo mwana ari uwiwe umuntu uri kurambaza ngo ni sutwa iryo zina nisi yari mutaziriye nuko murazi ko yita menshi nagiho yamuhaye kanyamuje nanje mpakimya kimwe irumve ivyo ni ibintu bisanzwe nyene nibwa uvedete bwa se wiwe gusa nta birefu biri ngaho izina ntabwo ufisiniye yakura ntabwo ufisiniye yakura kwaza bakwagiriza katari wiwe oya ntabwo bamfise kuko ibi bintu ni ibintu nyene vy'ibihuhu umuntu acamwe mu rugo hategereza kuba ibintu hataje ibihabibi ubu nigi naho nyene bazoza nibabivuga naho nyene nzobibabwira uzobiza naho nyene azerekana se wiwe ivyo nibaze ko bitahuritse ari nkabera bamukuzanye kamufata muri babiri kuri kamera uwo mugiye ikikwiye shajewe bera ntaco no mugira ukuye kumubaza neza ati none byagenze gute nabikubwiye ryari je sino mukubita abakunzi bakoresha umwanya media murabizi n'ubwa mbere action zahabaye mwarazibonye je singwana ubundi umugore yubashe ntaje mu bintu byo kugwana byo kugira iki nyene ndabona yuko hari shavu muri jewe ndumva yuko mengo ndamufashe kweri mugabo nogwana n'umutima ntaco no mugira ariko no mubaza kansigurira neza ko mwiganye kandi uvuga ko muzi neza muzinanye mwari inshuti magara nande mwiganye mwakanga byari byagenze gute urabikana cyane oya sindabihakana ikintu bera twariganye guhera mu 11 gushika mu wanyuma ariko ivyo by'inshuti nta bucuti bwa grave bwari buhari uko mwibiri banga yari yambu bite urakomeye umeze neza nyene nawe wari ku ntebe y'ishuri abantu baba ari bagenzi pamfe babwira n'amasokre n'abandi nyene ari bite washobora kunyimurira ibintu nyene bisanzwe niko ndamuzi none nkubu ikintu tegekanye kugira ngo kishimanye bene bizoheruka ikintu tegekanya kuzokora iyumvira ati je kinje kizobihetse igiki icyo kintu ntegekanya kwanza bizovana n'ingene mbona ariko arabandanya avyakira kuko ninabona atari karavyemera nka neza bizoba ngombwa dupimishe amaraso kugira ndabimwemeze neza ko nta kindi kintu nakwembara nomo kuko mwiyi minsi ndamusigurira ariko ubwizigirwa sindabufise cyane ariko gusa hari hose ico namusaba yonyizera ntizera ivyo bo hanze bavuze kuko ntabwo ari bo batwubakiye yarakwiye kwizera jewe kuko arabizi yuko no mu gihe keze haje imyuka mibi ikaduteranya rero anyizere nico no musaba hari hose anyizere gusa ari nabona atabishoboye tuzizera abaganga nta kundi none twogira gute niko mbona nogira kwe sinzi rero mbona arico kintu ibintu kurishimanya muvuga ko we ntaci bivuga ko ngakunda abakobwa ngo ngarangase n'abandi bagore ivyo none we ntaci bivuga kije ivyo ndavyumva barabivuga ariko abastare niyo wowe utabakunda ategerezwa kuvuga ko abastare bamaze kwandika izina ry'uko ari abantu bakunda abakobwa bakunda abagore bagira abagore benshi ariko je ntawe ndafata nta mugore ndafata kandi nta mukobwa aranzanira muhira ngo mvuge ngo no bakwega nurumva ari nayo mpamvu rero ivyo bavuga ngo akunda abagore sinzi muri we je nizera yuko ndumwe abo nabondi baba bamwishirako mu bimenye jenzi ko ndumwe mwebwe sinzi yuko munabaho ico marano kubwira
ariko urazi ko izina umustar uwo ari we wese mu kintu cya mbere bamwagiriza abagore n'abakobwa kiza imbere urumva nta nico bikubwiye byo bamuvuga ko byose no je ndabana n'urugo rw'iwanje je mpambana n'urugo rw'iwanje nkavuga ati nkanasenga ati Imana imumpera umugisha ibyo by'abakobwa hari umukobwa aranzira mu nzu se kandi nta mukobwa nizeye ko azoza kumbomorera urugo n'imiti yarakoze biranka niyo mpamvu n'abandi nibazokoresha imiti je nanje nzokoresha umuti uvuye mu ijuru hama bigende neza je ndiko mpambana n'urugo rwanje nta bindi none gashaka gukoresha umwanya mubona mwabanye bafite imyaka mike mukiri bato ukaba mutanguye kugira ibintu nk'ibi mu myaka ya mbere mwifise abana babiri urabona neza ko muzava murambana urabona rero ndakubwira ibi bintu nyene nivyo bikomeza urugo ubundi ingo zitarimwo n'ikintu c'ikigeragezo nta nubwo zikomera ariko urabona ibi bigeragezo nyene biza nivyo bidukomeza bigatuma twibuka n'amasezerano ubundi tugumye tubana atakivanga wosanga twararemaye atanivyo twibuka ni hamwe dushwana gusa na mutsitara ko yansitara ko acavuga ati tugaca bihera ariko ibigeragezo mu rugo ubundi nivyo bibakomeza urumva bitegerezwa kuhaba kuko bitahabaye ahubwo niho tutorambana hanyuma ivyo vy'imyaka nayo uvuga ngo ni mikeya nta myaka mikeya ibaho urumva kurya ni kare urabitahura kurya ni kare ivyo uvuga ngo imyaka mikeya hari hageze ab'imyaka mikeya ntibokubaka ni imyaka yacu yari ikwiye kandi ibintu bitangaza abantu benshi ariko ni ukunyene ikindi kibazo ko mubana imyaka ine wenda atakazi ufise akazi ufise kandi abana n'ibihuha biguma biza warahejeje n'amashuri warahejeje akazi ufise n'ibihuha biguma biza ntazava acikira intege ngaho nyene tume anaguheba kubera bavuga ko munamuvanga ko ufise umwana w'ahandi kandi akaba atanico umufasha ntavyo nizeye je urabizi mu cizere nigera ntabwo nigera nizera yuko bivuye kumviye niyi genzo kwaduka nka muheba canke we wakampeba ko twe dufise ihangiro twihaye hari ivyo twemeranije tugomba gushikako hanyuma ntabwo bimutera intege nkingo ni kubera ntafise ico nkora urumva ntaco bimubwiye arapambana nk'umugabo ko arazi yuko one day nanje nzokora urumva ivyo vy'akazi ntaco bitubwiye kandi ivyo ntibishobora kubomora urugo ico ndacizeye neza yuko adashobora kubomora urugo ngo ni kubera ngo atakazi mfise urumva nicyo kintu mbona noshikirizako kandi uramaze kumusaba mutaha ukore none wikorera izwawe wize ego ico ndamaze kugikora ariko yarambwiye ati rindira uburyo buboneke kandi narabitahuye kuko ndabizi urugo ingene rumeze kandi ndabizi ko umuntu atanyirengagiza ikintu agifise ategereza kukima urumva rero umunsi yarose ayo mahera uwo mutazo mama nkora ivyanje uko urazi ko anatwigisha gukoresha entrepreneur yasimaka dukore muri leta urumva none ko musanze nene mujya murapanze kandi nzi ko mufise parcelle yiwanyu mufise inzu yiwanyu yego turapanze ivyo bintu birabaho okay muri parcelle yiwacu hari ibintu bitatworohereje bituma tugenda gupanga bitworohereza dini kotaho twaba ntamatara yarahari kandi urabona akazi akora gasaba yuko itelefone iguma iri connecte ntibura umuriro hanyuma aho twaba nta connection yari ihari bisaba yuko ivyo akora guma ku murongo abantu bamurondera ibiki n'ibiki urumva akazi kadafise ivyo bintu ako kazi akora mwene mubona namwe murabizi nawe urabikora urazi yuko udafise amatari yo kamera yawe ntaco yoko rero nce ituma twashanjije hanyuma turiko turapanga kuzoraba ingene tugira ama nizere yuko ufise ikindi kibazo mbaza cyane namba wahejeje wewe urazigenda guhanuza zo murondere kuresha umwanya abizi neza muvugane muyage muje mbere n'imbere ya kamera bishobotse je nibazo sifise sikirenga ntupfe kubona ngo nabaje oya mwiyi minsi ntiyo kwemera ko twicarana imbere ya kamera nakubwiye ko agifise amashavu ntibiramuvamwe gusa ndiko namusaba anyizere araya kwizera abo hanze kuko nubundi nabo babizana kuva igihe twabana siho bari anyizereje ivyo ndamubwira ndasuyemo umwana n'uyu wawe sampulsa ni wagomba tuzokwizera umuganga nawe nyene ko n'umwana w'umuntu uzomwizeye kurusha jewe namba hejeje kandi babwira akunzi bakoresha umwanya media mugire partage na comment zayo ndazikeneye ndabakunda cyane
nyene naho mwasavye mu bihe bitari vyiza naje mwambonye intererano n'amasengesho yanyu ndabishaka cyane sawa mwirwe neza muhezagirwe ndabakunda cyane